Tubifuriza umugoroba mwiza cane abanywanyi b'ibiganiro vyacu amwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mu makuru yihuta cane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba. Turi ku mugoroba wo kuri wa gatatu kw'igenekerezo rya 11 ukwezi no kw'icenda umwaka w'2024. Turabahaye ikaze kuri nobonesha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV, aho by'umwihariko tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane akomeje kugenda aragaragara cane amakuru yihuta aragaruka kubikomeje kugenda biratangazwa cane mu bijejwe umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta cane akomeje kugenda haradusumira nuko umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yavuze ko by'umwihariko hamaze kugenda harafatwa bamwe mu bantu bari kugenda baratuma igitoro kidashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'iko rero hamaze imisi harakwirakwira amakuru yavugaga yuko by'umwihariko igitoro caba kiriko ciri mu nzira, ariko kikaba cyaramaze kugenda kirapakururirwa mu gihugu ca Tanzania, nkuko by'umwihariko General Neva yaraherutse kugenda arabitangaza agashimangira yuko ico gitoro camaze kugenda kirashika mu gihugu ca Tanzania, aho by'umwihariko yaje kugenda aravuga yuko by'umwihariko ubwato bushika kuri butatu aribwo bwari bupakiye icyo gitoro nkuko byaje kugenda biratangazwa. Mu nyuma rero abanyagihugu barategereje igitoro baragiheba, nyamara kandi leta iriko irabuza abagicuruza mu buryo bwa magendu gukomeza kugicuruza. Umunsi ku munsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi harafatwa abatari bakeya by'umwihariko bagerageza kujya kwiba ndetse no kuzana icyo gitoro mu bihugu bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta ndetse akomeje kugenda aragaragara arerekana bamwe mu bayunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku miduga, aho bariko bariyamirira bavuga ko by'umwihariko nta gitoro bariko barabona. Mu nyuma harimwo bavuga yuko bamaze imisi irenga 3 bategereje ku masitasiyo batonze umurongo, mu gihe rero bariko baranahagwanira mu buryo bukomakomeye cane. Inzego z'umutekano zikaba ziriko ziratabara mu gihe ibintu bikomeye cane. Amakuru yihuta rero by'umwihariko aravuga ko hari bamwe mu bari basanzwe ari abakomisiyoneri cane abari basanzwe barafise by'umwihariko inshingano yo kohereza igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi bamaze kugenda baratabwa mu mvuto, ariko kandi akaba ariko harakorwa itohoza mu rwego kugira ngo abashe kubaho menyekana abandi bihishe inyuma y'ibi bikorwa muri rusange. Ni mu gihe rero by'umwihariko ubu tuvugana hakomeje kugenda harafatwa abantu batari bakeya bakomeza kugenda baragerageza gucuruza igitoro. Kuva General Neva rero yatangaza yuko by'umwihariko igitoro kiriko kiri mu nzira cenda no kuzapakururwa, abantu bagategereza bagaheba ntiyongere kuba yotanga inyishu ku kibazo cy'igitoro, ariko ubu ngubu kiri mu bibazo bikomakomeye cane ndetse bikomeje no kugenda bihangayikisha abanyagihugu, aho na leta ikomeje kugenda irotswa igitutu. Biravuga ko rero hagiye gutegurwa inama karundura, inama ikomeye cane, inama ishobora kuzasiga by'umwihariko harimo bamwe mu bayobozi birukanywe mu gihe byamaze kugenda biramenyekana yuko by'umwihariko impamvu n'igitoro catinze kugenda kirashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bamwe mu bayobozi bakomakomeye cane bari bafise ababakorera muri gahunda zigendanye no kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko bakomeje kugenda baravyitambikamo maze gahunda zo kuzana igitoro zigenda zirahagarara muri rusange nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira ndetse akaba akomeza kugenda agaragaza anerekana neza yuko by'umwihariko iyi nama izaba ihuriyemo abategetsi bakomakomeye cane ndetse n'abandi bose nkuko bikomeje kugenda biragaragara, cane abafise aho bahuriye by'umwihariko no kwiyunguruza abantu n'ibintu, abakorera ku masitasiyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. General Neva rero bitegerejwe yuko azotanga inyishu kuri iki kibazo gikomeje kugenda kiraba ikibazo gikomakomeye cane, aho by'umwihariko kugitorera umuti ciriko kiragenda kinanirana burundu. Turagaruka kandi ku zindi nkuru zikomeje kugenda ziragaragara ijya nino kw'isi, by'umwihariko aho turagaruka ku makuru yihuta cane akomeje kugenda aravugwa cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta kintu gikomeje kugenda kiravugwa by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko usibye ingwano zikomeje kugenda ziragaragara ndetse by'umwihariko hakiyongeraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, cane ibikorwa by'umwihariko bigendanye no guhitana abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira uno mwanya aravuga ko ingwano zaje kugenda noneho zirabera mu bice bigiye bitandukanye, ndetse gushika none abatari bakeya bikaba bivuga ko rero bariko baragwanira muri teritwari ya Masisi, cane bamwe bakaba bariko bagwanira mu bice bigiye bitandukanye, cane bakaba bariko baragwanira ndetse no mu bice bya Zarubaya ahari haherutse kwigarurirwa n'umuhari wa M23. Turaza
kugaruka ku yandi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa ku ntambara kirabera hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse biranafata indi ntera. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze tubifuriza gukomeza kumererwa neza. Abatwumviriza baherereye nga mu gihugu cacu c'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, turabahaye ikaze. By'umwihariko abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose habari nga mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, turabifuriza ibe byiza cyane, tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu nga kuri ino mbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru aba yihuta abakomeje kugenda aravugwa cyane cyane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko aho tugiye kurabera hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa cange akomeje kugenda aragaragara muri uno mugoroba. Amakuru yacu tiraheranga mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi reka nkwibutse nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero gupyonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, upyonde hirya gato harano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubashe kujya urabana natwe 5 kuri 5. Muri Ngozi igitoro rero iyo kibonetse rero ntigitangwa neza, ariko kuri Magendu ngo kiguma kiraboneka ariko kizimbye cange se gihenze ku buryo bukomakomeye cyane. Akororero kari hafi rero ni igitoro cingana hafi amaritiro 275 cafatiwe ku mugabo asanzwe aba rero mu Rusuguti muri komine n'intara bya Ngozi nk'uko biko biragaragara. Igikorwa rero cakozwe n'igipolisi ciri kumwe rero n'abaje intwaro hamwe n'ingendereza. Iki gitoro rero kikaba cyarafashwe mu nyuma y'imisi kuri 5 gusa. Hari ikindi kingana n'ilitiro shika ku 350 cafatiwe ku mubuga ni muri komine ya Ngonzi nyine, nawo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Umwe mu bafatanywe ico gitoro akaba ari mu minwe rero y'inyamiramabi ku mvo z'amatahoza, mu gihe ubundi ari akirondegwa ku isoko rero by'umwihariko yo mu Kinywabi Ingoweri. Ilitiro imwe by'umwihariko y'igitoro igeze ku mahera ibihumbi ilitiro imwe rero igeze ku 21 by'amarundi. Mu ntwaro bakavuga ko rero by'umwihariko batazihanganira abakora urwo rudandazwa kuko rero rusubiza inyuma ubutunzi ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Bagasaba abanyagihugu rero kwerekana aho ariho hose boba bozi ko akorerwa urudandazwa rwa magendu kugira ngo by'umwihariko ababijejwe babashe kuba babitozwa ndetse babashe kuba botabwa mu mvuto nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi mu bindi bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, abanyagihugu bakomeza kugenda berekana ndetse bakagaragaza neza ko badateze kuzashira hasi gahunda zigendanye no kuba bocuruza igitoro mu buryo bwa magendu. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko cyane cyane abanyagihugu bamwe na bamwe bakunze kugenda barakorera ingendo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariho bakomeza kugenda barakura igitoro nk'uko bikomeza kugenda biragarukwaho. Ariko kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, igitoro gikomeje kugenda kiraba injyankuge canga se kibona umugabo kigasiba undi, mu gihe bamwe na bamwe barara ku masitasiyo, abandi bakaba bariko barahabyukira, ariko bikarangira by'umwihariko ata muntu n'umwe abashije kuba yoronka igitoro mu buryo bworoshe cyangwa se mu buryo bumworoheye. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, arakomeza kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko anerekana yuko by'umwihariko ikibazo kigendanye n'igitoro ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda birahangayikisha abantu, ndetse gushika none inzego z'umutekano z'u Burundi zikaba zamaze kugenda zifata icemezo cy'uko hagiye gutangura inama ikomeye cyane. N'inama by'umwihariko iraza kurabira hamwe rero by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bigendanye n'uburyo igitoro cyakongera kwibonekeza. Amakuru avuga ko kandi igipolisi cy'u Burundi kirimo kirashakisha ndetse kikaba cyamaze kugenda kirata muri yombi bamwe mu bantu bikekwa ko baba baragira uruhare cyane cyane mu gutuma igitoro kidashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Bivugwa ko abarundi bamwe na bamwe rero basanzwe babarizwa muri Tanzania bariko barakogwaho itohoza kugira ngo hamenyekane impamvu igitoro c'u Burundi aricyo cyabashije kuba cyo kwibwa aho cyari giherereye mu bwato mu cambu by'umwihariko cya Dar es Salaam. Mu misi yeze rero nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yashimangiye ndetse akagaragaza neza yuko by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi ibigendanye n'igitoro bigiye gutangura kuboneka ndetse ku bwinshi. Ariko abanyagihugu bakomeza kugenda by'umwihariko bibonekeza bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ikena ry'igitoro rikomeje kugenda rirabagera habi kuko biriko biratangazwa. Biteganyijwe ko kandi mu gihe General Neva yari yaranze gukora inama ikomakomeye cyane, amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko yaba yemeye kuba yokora inama ku buryo bukomeye cyane mu buryo bwihuse mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba homenye hareberwa hamwe rero bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane bariko baragira uruhare mu gutuma igitoro kitaza. Biravuga ko rero by'umwihariko abanyagihugu bamwe na bamwe cane abarongoye igihugu c'u Burundi mu migambwe igiye itandukanye ndetse no mu bisata bigiye bitandukanye ari bamwe mu bari bafise ababakorera abazwi nk'abakomisiyoneri ndetse bungukiraga mu bigendanye no kuzana igitoro nga mu gihugu c'u Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko birinze cyangwa se babonye batapfa guhera amahera yose boronkaga muri izo gahunda z'ubusuma, mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavugaga rero yuko by'umwihariko yegereye ku ruganda aho by'umwihariko bagombaga gutangura kujya bizanira igitoro ku buryo bwabo bwihuse. Amakuru yihuta kandi aragaragaza neza ko bamaze kugenda baramenya bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane basanzwe barafise ukuboko mu kuzana igitoro ndetse ubwo cyaburaga akari nabo babigizemo uruhare. Ni mu gihe kandi by'umwihariko leta y'u Burundi ikomeza kugenda ishimangira ko ibi byose iraza kugenda bihagurukira. Muri iyi nama iteganyijwe by'umwihariko ku munsi w'ejo nk'uko biriko biratangazwa ngizavugirwamo ibitari bikeya ndetse abayobozi bamwe na bamwe bashobora kuzirukanwa cyangwa se bakaba bokugwa ku mirimo yabo. Ariko kandi ikena ry'ibitoro by'umwihariko rishobora gucerereza by'umwihariko n'irema ry'agatasi cyangwa se abarimyi bamwe na bamwe bakaba bohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Imyiteguro y'irima ry'agatasi rero ryatanguye nyamara by'umwihariko rirashobora guhungabana kubera ikena ry'ibitoro. Mu nama yabaye rero ku igenekerezo rya 10 ku munsi w'ejo Nyakanga Igitega by'umwihariko mu ntumbero yo gutegura irima ry'agatasi rero mu kurabira icyo uko rero ici ryagenze. Mushikiranganje uburimyi n'ubworozi Prosper and Dodiko rero yamenyesheje ko ifumbire iriho rero by'umwihariko yamara ko ihari ariko intambamyi ihari ari igitoro by'umwihariko cyo kwishikana mu bibanza yagenewe kuba yoshikamo muri rusange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uwo mushikiranganje kandi yakomeje kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko aremeza neza ko by'umwihariko ibibazo bikomeje kugenda biriyongera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu mushikiranganje aremeza ko rero irihugurwa ry'umwavu by'umwihariko ririko rigenda neza by'umwihariko, ariko kandi akomeza kugenda agaragaza ndetse anashimangira yuko by'umwihariko ibibazo bigendanye n'ikena ry'igitoro ari byo bikomeje kugenda birashira by'umwihariko mu kaga ndetse by'umwihariko bigatuma abanyagihugu benshi bashobora kutazitabira neza ibikorwa bigendanye n'uburimyi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko kandi bikomeza kugenda biradushikaho by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ikibazo kigendanye n'ibitoronga mu gihugu c'u Burundi gishobora kuzafata igihe kirekire bitewe n'abategetsi bamwe na bamwe by'umwihariko bamaze kugenda barabibonamo akaryo ku buryo bigoranye yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi by'umwihariko amakuru adashobora by'umwihariko kuba yotongirwa ku gihe mu rwego rwo kugira ngo habashe by'umwihariko kuba hamenyekana neza ibigendanye n'ibura ndetse n'ibigendanye n'ibishobora kuza gutuma by'umwihariko icyo gitoro gishobora kuba cyohura n'akaga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hamaze iminsi haribonekeza imodoka zimwe na zimwe rero bivuga ko zoba zizanye igitoronga mu gihugu c'u Burundi, ariko abantu barategereje baraheba ndetse gushika none kikaba gikomeje kugenda kibura mu buryo bukomakomeye cyane. Si by'umwihariko mu bigendanye n'uburimyi hashobora kuba ikibazo gikomakomeye cyane kuko ahantu henshi ubuzima burazimbye ndetse abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko by'umwihariko no mu bigendanye no kuyunguruza abantu ibibazo bikomeje kugenda biribonekeza. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange.
ariko kandi tubanze twerekeze nga mu gihugu ca Kenya aho ibintu bikomeje kugenda birahindura isura. Ibikorwa byo ku kibuga c'indege gikuru ca Kenya ciri mu mugwa mukuru rero i Nairobi ntivyahagaze kubera rero imyerekano y'abakora kuri iki kibuga bamagana ko leta rero yabigiye kugikodesha by'umwihariko kompanyi zo mu Burundi zo mu Buhinde gusa, ahubwo hakomeje kugenda haribonekeza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara ndetse by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aragaragaza bamwe mu bantu basanzwe barakora kuri kino kibuga c'indege by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ibikorwa by'umwihariko bitandukanye by'imyerekano ndetse gushika ubu ngubu amakuru yihuta akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza ko by'umwihariko atamugenzi n'umwe yabashije kuba yogenda. Bamwe batanguye kugenda bararyama, abandi bakaba bakomeje kugenda barasinzirira kuri kino kibuga mu gihe abari bafise gahunda by'umwihariko zigendanye by'umwihariko no kwerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa kuza muri kino gihugu bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Leta ya Kenya bigendanye rero n'ubukene by'umwihariko ifise, biravuga ko rero iki kibuga cy'indege kitiriwe Jomo Kenyatta kitariko kirabyazwa umusaruro nk'uko bikwiye, aho bifuza kugihereza imwe mu makompanyi y'Abahinde. Abasanzwe barakora kuri iki kibuga rero bagaragaza neza ko byo bari gutakaza imirimo ku buryo bukomakomeye cyane ndetse bakagaragaza neza ko badashobora kuba bo kwihanganira ibyo bintu. Ni mu gihe kandi urukiko by'umwihariko ubushinjacyaha bw'iki gihugu bwamaze kuba bwohagarikisha ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kuba iki kibuga mpuzamahanga cakodeshwa imyaka ishika kuri 30 nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko tubanze turebere hamwe amakuru akomeza kugenda ava muri gereza nkuru ya Makala, aho imibare y'abaguye muri iyo gereza ikomeza kugenda irazamuka. Iyi mibare ikomeje kugenda irazamuka byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa, akaminisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya, aho yavuze ko rero abapfiriye muri gereza nkuru ya Makala iherereye i Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu biyongereye ku kigero kinini cyane. Amasasu yahitanye imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Makala yumvikanye mu gatondo ko kwigenekerezo zibiri kwezi kw'icenda n'umwaka 2024 mu nyuma y'uko rero zari zigerageje gucika nk'uko abategetsi ba RDC bakomeje kugenda bakomeje kubyigamba muri ico gihe cyangwa se barabitangaza. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jack Mani Shabani yaratangaje ko imfungwa zishika ku 129 arizo zapfuye, zirimo 24 zarashwe n'abacungera iyo gereza, haza gukomereka abashika kuri 59, izindi z'abagore ziragenda zirafatwa ku ngufu. Imibare yaje guterwa utwatsi rero n'imiryango iharanira agateka kazina muntu yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, isaba ko hoba amatohoza yigenga yafasha rero kumenyekana neza kugira ngo hamenyekane neza imibare nyayo y'abapfuye. Rero umuryango FBCP canke Foundation Bill Clinton pour la Paris uyobowe na Emmanuel Adukore wagaragaje ko rero hari imfungwa za Makala 1767 zaburiwe irengero nyuma yo kugerageza gucika iyo gereza. Mu gihe bwana Patrick Muyara rero kwigenekerezo gicenda kwezi kw'icenda n'umwaka 2024 yatangaje ko rero Perezida Tshisekedi yasabye abari gukora itohoza kubyerekeranye muri iriya gereza ya Makala kugaragaza ibyavuyemo mu gihe kitarenze imisi 7. Yagize ati ariko kandi birababaje umubare w'abapfuye wari 129 ariko ubu ngubu hiyongereyeho babiri bazize ibikomere bakuye muri iki kibazo. Ico twahisemo rero ni ukugaragaza ukuri bitandukanye n'ibyo abanyepolitike bashaka kuyobya ndetse no kuba bovangira abantu. Yarakomeje agira ati hafashwe n'ingamba zirimo rero gufasha abagore bose bafashwe ku ngufu, kandi by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ati abafashwe ku ngufu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse by'umwihariko tukaba tugomba kuzajya turabafasha mu buryo bugiye butandukanye.
yavuze ko kandi by'umwihariko abo bagore bose bagomba gufashwa bafashwe ku ngufu ngo kandi kandi ibikorwa bya ONU ndetse n'ibiro bya ONU bishinzwe kurenganura cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu byinjiye rero mu itohoza kugira ngo buri wese amenye ukuri kw'ibyabaye. Minisitiri w'ubutabera rero wa RDC Constantin Mutamba ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 we yatangaje ko abagore bashika kuri 48 bafatiwe ku ngufu rero mu ngereza y'Amakara, ubwo by'umwihariko hari harimo ivyo bikorwa bigendanye by'umwihariko no gutoroka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. By'umwihariko mu bashinzwe rero kubafata ku ngufu harimo abacungera iyo ngereza canga ibyo bohero nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda biramira bityo canga se ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ni nako by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza by'umwihariko ibindi bikorwa bigiye bitandukanye cane cane ibikorwa by'ingwano. Amakuru yihuta haragaragaza ko uyu munsi ingwano zakomeye ndetse zari zinameze nabi mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya kandi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko banerekana banavuga ko kandi ibintu bizaje kugenda biragaragara by'umwihariko ari ibintu biriko biteye ubwoba. Ingwano zagiye zigaragaza zibonekeza mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara amakuru yihuta akaba akomeza kugenda adusumira avuga ko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara ndetse binagaragaza neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda bishimangira yuko by'umwihariko muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ingwano zaje kugenda zirahitana ubuzima bw'abasirikare batari bake. N'ingwano kandi zongeye kugenda ziribonekeza cane cane muri teritwari ya Masisi, Rucuro, ariko kandi bivugwa ko mu gace ka Rubaya ariko hariho haje kugenda hibonekeza ingwano zikomakomeye cyane, ndetse gushika none abatari bakeya by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko mu bigaragara ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zaba ziriko ziragerageza gushaka kwigarurira biriya bice bigiye bitandukanye, cane cane ibice byari bisanzwe by'umwihariko byarigaruwe n'umuhari wa M23, cane cane ibice byari bisanzwe binacukugwamo amabuye y'agaciro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira uno mwanya aragaragaza ndetse akanerekana uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba ndetse birafata indi ntera, ariko kandi hakomeje kugenda haravugwa yuko hari ibiganiro bikomakomeye cyane bishobora kuzagaragaramo n'abayobozi ba M23 bishobora kuzobera i Rwanda mu gihugu ca Angola. Niteguye gukomeza kubatohoreza ayo makuru twongere gusubira mu masaha ari imbere.